Itariki 28 z'ukwezi kwa Mukakaro n'umusi mpuz'amakungu wahariwe kugwanya imigera y'indwara z'igitigu. Uyu musi mukuru ukaba wahimbarijwe mu ntara ya Bujumbura aho bita Bujumbura Yohani, commune Inyabiraba, kw'ivuriro Centre Médical Lumière de Inyabiraba, aho BTV yishikiye aho vyariko birabera. Ivyo bikaba vyatunganijwe n'ishirahamwe gishinze kugwanya izo ndwara z'igitigu gifatanije n'ishirahamwe tuvugwe neza mu ntumbero yo guhimbaza uyo munsi. Ivyo bikaba vyari vyitabwe n'abantu benshi ahanini bagizwe n'abakenyezi n'ugwaruka n'abagabo. Mu bitavye ivyo birori harimwo abagwaye baje kwisuzumisha kugira ngo barabe aho bigeze bivanye n'imiti bamaze imisi bafata ndetse no kwipimisha kugira barabe uko baba bafise iyo ngwara, ndetse n'abaje kwipimisha kugira barabe ko bafise uyo mugera. Ibikorwa vy'uyu munsi bikaba vyari bigizwe n'inyigisho ku bijanye n'izo ndwara z'igitigu ku bantu bose baraho, aho ubusanzwe ari mw'ishirahamwe gishinze kugwanya imigera y'indwara z'igitigu, anahimiriza bose na cane cane abakenyezi kwipimisha kugira ngo bakingiye n'ibibondo vyabo. Jewe naje nserukira ishirahamwe ryiyemeje kugwanya indwara z'igitigu hano mu Burundi. Rero kuno munsi uri hejuru twifadikanije na rino shirahamwe tuvugwe neza kugira tuze guhimbaza umusi mpuz'amakungu wahariwe kugwanya indwara z'igitigu. Indwara z'igitigu zirahari, zirica, umuto n'umukuru ntizicagura. Rero ni nayo ntumbero twafashe kugira tuze hano muri komine Inyabiraba kubwira abenegihugu baho, kubahimiriza tubigishe ivy'iyo ngwara. Kw'isi yose indwara z'igitigu abantu bazigwaye bangana n'imiliyoni 325. Ivyo ni ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuz'amakungu gishinze guharanira amagara meza y'abantu OMS. Ku munsi ku mwaka izo ndwara zica umiliyoni 1,340. Tugerageje guharura ku munsi gica abantu 3,600 barenga. Urumva ni indwara yica cane. Muri izo miliyoni 225 navuze z'abazigendana, imiliyoni 290 ntibazi yuko bagwaye iyo ndwara. Ni nayo mpamvu twaje hano kugira tubigishe, tubahimirize kwikingira iyo ndwara, tubahimirize kuyipimisha, duhimirize n'abamenye yuko bayigwaye, tubabwire yuko hari imiti ikiza kuko hari imigera myinshi, ariko iyibangamiye amagara y'abantu ni ibiri. Hariho uwo bita C n'uwo bita B. Rero nibaza yuko tugira dutangure kubabwira ati iyo ngwara yandukira gute, twoyikingira gute. Nababwiye imigera ibangamye ni imigera ibiri wa B na C. Duhere ku mugera wa B. Bavyeyi muri hano, bapapa, bamama, umugera wa B wandukira bose, ariko ahanini urabangamira ibibondo. Mu gihe umuvyeyi yibungenze akaba agwaye uwo mugera ariko aribaruka, mu gihe atipimishije uwo mugera ngo abimenye, umwana yibarutse avukana uwo mugera. Kandi ibice 90% by'abantu bagwara ubuzima bwabo uwo mugera w'igitigu wa B bawugendana ubuzima bwabo bwose. Ni abana baba bavutse ku bavyeyi bagwaye uwo mugera, canke bakaba bawanduye mu myaka 5 ibanziriza ubuzima bwabo hano kw'isi. Yandugwa gute? Nabivuze, umuvyeyi agwaye uwo mugera arawanduza umwana wiwe igihe ariko aravuka. Urandukira uciye mu bikoresho bitobora uruhu, inzembe, ibikwashu. Murabizi hano mu Burundi ibintu vyo guca uturasago birahari. Umuntu agwara akavunja agakuza igikwashu, akaja ku mwana akamukura, akaja kuwundi akamukura. N'umugera umara igihe kirekire kw'ico gikoresho uba wakoresheje. Uramara imisi ishika 7. Urikuye uyu munsi uciye ushira ico gikwashu ngaho, ejo uciye ubona umwana wawe yagwaye akavunja canke waryamucumise ryamusigayemwo, uciye utora ca gikwashu uramukuye, umwana wawe uramwanduje canke n'uwundi akuze.
kuko hari birabaho gutiririkanya ibikoresho. Rero mwirinde gukoresha ibikoresho bitobora uruhu. Ukoresha ibyawe ku mwana wawe, urondera ikindi gikoresho akoresha iciwe kuko ntubuzi ingene ameze. Hanyuma ikindi naco, iyo ngwara irandukira iciye mu mibonano mpuzabitsina. Igihe uranguye amabanga y'abubatse n'ugwaye, nawe urandura uwo mugera w'igitigu mu bwoko bwa B. Mu gihe bijya byo gutobora amatwi, ugiye gutoboza amatwi ahantu ibikoresho byabo batabitetse neza, byakoresheje undi, babikoresheje ku wundi muntu, aho nahone uwo mugera ugenda ujanye. Nayo mpamvu abantu benshi bazokwibaza ati jewe sinasambanye, jewe sinagize uwo mugera nawanduye gute? Ntuzomenya iyo wawukuye kuko wandukira incuro 100 gusumba umugera w'indi wa sida. Murabyumva ko ari ingwara iteye ubwoba cyane, ari naco gituma twaje hano kubahimiriza kugira mu bandanye muyikingira, mumenye n'ingene yandukira. Ikindi naco, iyo ndwara kungene yandukira, murazi turakoresha imikenge, turasoma akayoga ugahereza umukenge mugenzawe mu gihe ufise agakomere mu kanwa. Murabizi hari umuntu gahagaye mwatazi ibijege ya maraso ava mu menyo, murayazi mwese birabashikira ugasabona amaraso ariko arava mu menyo, arya amaraso arimwe umugera mu gihe ugwaye. Uranyoye ku mukenke, murazi hano mu kibano murakundana, murasangira akayoga, uranyoye tubihereza mugenza wawe arasoma, naho kaba kaye ndazi ko mukundana, urasoma ugahereza mugenzawe ticako nawe wumviriza, mukamarana inyota mugafashanya. Ariko mu gihe hariho umwe agwaye ico kiyeri mukagisangira muri batanu, yarafise ya maraso ava mu menyo bayita ibijege, aho oye muranduye mwese. Uzorondera iyo wanduye umugera ati none ko mama atarawugwaye, mu muryango iwacu ataba n'umwe yarawugwaye nawukuye naho wapfuye. Rero mwirinde gusangira ibikoresho, mwirinde gutiririkanya iyo mikenge. Unyoye umukenge bawuguhaye ugumye ukoreshe wenyene, ntusangire na mugenzawe. Mwirinde imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazi. Ngomvye kuvuga kurenga ibigo canke kugirante, ibyo muvyirinde kuko ushobora kugenda ukazozanya umugera ugasanga wanduje umuryango wose. Negada babwire jewe njerwe kugwanya ingwara z'igitigu n'iryo shirahamwe ryacu. Narigeze kuyaga n'umuntu ambwira yuko mu bana 7 bavukana bose bagwaye umugera w'ingwara y'igitigu mu bwoko bwa B. None mwomenya ko wavuye. Ngerageje kumubaza nasanze mama wabo yahitanwe n'ingwara y'igitigu. Ukuvuga ko iyo ndwara bayanduye bariko baravuka. Murabyumva? Rero abakenyezi mwese ndabona muri hano ku bwishi, mwitabiriye uno musi mpuz'amakungu kugwanya ingwara z'igitigu, mwijukire kwipimisha uwo mugera. Mu gihe basanze mugwaye ati none nk'ubu jewe bosanga ndawugwaye noneho nzoba mpfuye, ihi bambiwe ntabwo uzoba upfuye. Hari benshi bawugendana bakayangana, ntushobora kubamenya. Mu gihe babimenye hakiri kare bakirinda kuca bahagarika za nzoga, bakirinda kurya n'ibintu bishobora kuca bibatera ingorane, ibinure byinshi. Hari imiti, hari n'urucanco rukinga iyo ndwara y'igitigu mu bwoko bwa B. Mu gihe umenye ko ugwaye, abaganga naco bituma nabahimiriza kuzoza muritura abaganga hakiri kare. Abaganga baragupima bakabona kwigwaye, basanze ufite urugero runini rw'imigera mu maraso, baragushira ku muti kugira ntuze wanduze umwana ari mu nda. Mu gihe naho wibarutse umwana baca bamutera urucanco akivuka. Murabyumva? Baca bamutera urucanco akivuka, uwo mwana azoba akingiwe 100% umugera w'ingwara y'igitigu mu bwoko bwawe. Uzoba ukingiye umuryango wose, urubyaro rwawe rwose, kuko niwavyara n'umwe azoshobora kwanduza n'abakomeye bose.
hanyuma navuze yuko imigera ibangamye zo miliyoni 225 nababwiye bagwaye umugera w'ingwara y'igitigu wo mu bwoko bwa B na C. Umugera w'ingwara y'igitigu wo mu bwoko bwa B ni miliyoni 257 niwo bagendana umugera wa B. Urumva ko ubangamye cyane, ni nawo utera ingaruka mbi zimwe mustanera yadire kuvuga zo kugwara kansere, zo kuvyimba inda. Nibaza ko ngaha mu kibano mushobora kuba mwarabonye umuntu yavyimvye inda mu nyuma mukumva ngo yahitanywe n'ingwara y'igitigu. Bijya byose mu gihe mwipimishije hakiri kare bakamenya ko mugwaye canke mukomeye, bijya byose abagwaye birashobora kuvyikingira. Hari umuti upfufaza ingwara y'igitigu mu bwoko bwa B, ukagira amagara meza nk'abandi bose, ugakora ibikorwa nk'abandi bose, ukamana amagara meza. Aho ni mu gihe wipimishije hakiri kare ukaja kuwo muti. Kubakomeye hari urucanco rukingiye ngwara. Ubwo rucanco rurahari, amagara asumba amajana, nubwo bavuga ngo rurazimvye ibihumbi 30 ku kwezi ku rushinge rumwe ku mezi 3 ukabuhejeje, ukabuzi yuko utazongera kugwara ingwara y'igitigu. Nukuri namarame. Ikindi naco nababwiye umugera w'igitigu mu bwoko bwa C n'umugera wandugwa ahanini bice 90% mu bikoresho bitobora uruhu. Zanzembe uratoye uriciye akarasago, uciye uja mu muryango urabarasaze bose, utoye cya gikwashu urakuye nukuri utusanga umuryango wose wanduye hepatite umugera w'igitigu mu bwoko bwa C. Iyo ndwara nta kundi woyikingira atari kwirinda gukoresha ibikoresho bitobora uruhu. Ivyo navyo nabivuze, n'inzembe, inshinge n'ibindi byose bishobora gutobora uruhu. Uyigwaye ntavuge ngo arapfuye. Hari umuti ukiza iyo ndwara. Urazimvye ariko amagara navuze ko asumba amajana kandi n'amazi aseseka ntibayore, ariko ufashe uwo muti urakira. Aho vyibonekeza neza ko hariho abawuvukana canke bawandura bariko baravuka, na cane umugera wa hepatite wo mu bwoko bwa C. Nitwa Irakoze Joera Fiona, nkaba mvuka muri Bujumbura Rirani, nkaba mvuka komine Inyabiraba, zone Matara. Icyatumye nza kwipimisha Umusi nuko nari nsanzwe ndwaye hepatite C, nari naje kugirisha control. Jemere yarayigwaye, amaze kuba ayigwaye nije namugwaje akaguma avomisa. Bwa mbere atangwa avyimba inda, muga ntitwari tuzi ivyo agwaye, twaguma tumujana kwa muganga. Amaze kuvyimba inda turajana kuri pesereje, abacaba bimutora kuri pesereje akagwaye hepatite C. Byarambabaje, ariko nubwo byambabaje abaganga barashoboye kundemesha, baravuga yuko ndayivuje kare nshobora kuyikira. Akamuno baha nuko batokwihebura cyane, bokwegera abaganga kugira babafashe. Kare nkifatwa kare sinafungura amavuta cyo kimwe n'umunyu, ariko mu nyuma maze kubona ko ntoye kamitende naragiye gufata ibyo naho nafata kare, ndumva katangorane nimwe fise. Abandi no bahanura yuko umuntu wese bafise ubwoba yuko atoshobora gukira hepatite C, yoshobora kugenda kwa muganga kayivuza, kandi akagenda aremye yuko ashobora kuyikira yivuje kare. Atavyo kuvuga ngo ndagize ubwoba ngo ndateterewe yaha abanamba. Ugiye ukagenda kare ukitura abaganga urakira hepatite C. Mustaneri w'iyo commune ya Inyabiraba Ferdinand Ndabananiye akaba yarashimiye cyane iryo shira hamwe ndetse n'ibikorwa ririko rirakora. Akaba yarahimirije cyane abenegihugu kwitaho amagara yabo, anababwira ko na leta ataci itazokora kugira ngo abenegihugu bagire amagara meza mu kubaka ibitaro n'ibindi bizoborohereza kwivuza bitabagoye. Umuyobozi wa bino bitaro banyakubahwa bakozi mufashanya n'umuyobozi kuri bino bitaro, banyakubahwa mwaje muserukiye ishirahamwe rigenzi rigwanya ingwara y'igitigu, banyakubahwa bene igihugu mwese muri hano, banyakubahwa hamenyesha makuru,
muserukiye ibinyamakuru bitandukanye muri hano, mu wese umuco Imana yamuhaye tugira amahoro, tugira amahoro kandi n'amagara meza mu kibuno cy'Inyabiraba. Nk'uko umuyobozi wa bino bitaro amaze kubivuga, harabayeho umugambi w'uko iri vuriro ribaho. Iri vuriro cyaribaho biciye ko kwishira hamwe twise tuvurwe neza. Iryo shira hamwe rirazwi mu bushikiranganje bujejwe amagara no kugwanya ikiza sida. Iryo shira hamwe kandi rirazwi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere ry'abenegihugu hamwe n'umutekano kuri bose. Kugira ngo cimbiro kibeho cyuko dushiraho ino vuriro, twabona ubukene abenegihugu bafise bwo kwitura umuganga, kuko komine yacu Inyabiraba atavuriro na rimwe rifise umuganga twari dufise. Aha ngomba kuvuga umudokteur, haba naha muri Kanyosha, mu Kanyosha ku babanyi naho nyene ntari hari, ukikamya higi Mutambo ntajyari rihari. Tukabona ko abenegihugu bacu bategerezwa kuja igwibaga bakina umudokteur canke bakaja mwijenda muri komine Mugongomanga. Niko kwiyumvira cyo bija hose rero. Turavye abenegihugu ukuntu baruha n'ukuntu bibagora kugira ngo baronke umuganga, birakwiye ko ishirahamwe ryacu ryo shiraho ivuriro kugira ngo riramire abenegihugu ribafashe. Tumaze igihe kitari to dukorera hano, twatanguye ari cabinet medical. Uno munsi mwumvise ko rikora nk'ibitaro, ni centre médical lumière de la santé de Inyabiraba. Kandi kuvyo turabona ko mugitura, twizera ko ribatunganiriza nkuko muvyipfuza. Mbega rabavura neza gayema? Barabavura neza? Yego. Hari habatishuye? Hari habatishura sinzi ko barabavura neza gayema? Yego. Iyo bija hose mwarinze muza munganuko nuko mubona ko fitiye akamaro. Hanyuma turashimira intambwe tugezeko. Turashimira intambwe tugezeko. Uno musi mwumvise ko ari umusi muko kugwanya ingwara igitigu. Mwavyiyumviye babivuze. Ku maradiyo hose biravugwa. Iyo ngwara rero ni ingwara usanga isinzikaza abantu benshi. Mugo ntihanamenye ko ariyo bagwaye. Kubera iki? Kubura ubumenyi bujanye n'iyo ngwara, kubura kumenya ibiranga iyo ngwara ibyo ari byo, kubura naho umuntu ashobora kuyipimishiriza nabyo, birashobora gutuma umuntu iyo ngwara ayigwara hanyuma ugasangira muhitanye bivuye kutamenya. Uno musi rero twashimye ko abo babitavye uno musi bosigurirwa bakamenya ivyo ngwara uko bimeze, bakamenya ko iyo ngwara ari ingwara mbi cyane, ari ingwara yica abantu batari bake, turavye ibitigiri bitangwa, ari ingwara kandi uyimenye kuyigwaye hakiri kare ukayivuza ushobora gukira. Mugabo kandi hari benshi batamenya ko iyo ngwara yabafashe, akivuza ibindi yibaza ngo nibindi agwaye, kumbe naho niyo, akaza kumenya ko agwaye iyo ngwara y'igitigu amazi yamaze kurenga inkombe atakwa kibigira. Kuko igitigu kimaje kujamo kanseri biba biheze, biragora cyane ingene ishobora gukira. Mugabo kandi mwumve ko ari ingwara umuntu ayivuje hakiri kare ashobora gukira kandi bikagenda neza. Nibaza ko turafise hano ababinonosoye bashaka kudusubira neza, abaganga bakatubwira neza ingene iyo ngwara gushaka kumenya ibimenyetso byayo n'ingene mushobora kuyivuza mukivuza hakiri kare, hanyuma kandi no kubafasha ko mushobora kwipimisha mukipimishiriza hafi. Ukuri jewe nk'umurongozi wa komine ntacyo ntazokora kugira ngo amagara y'abenegihugu amererwe neza.
ngira ngo muri ko muramuca mubyibona na mwebwe murabnyine twubatse amavuriro hirya no hino kiretse iri gusa iri navuze ko twashimye ko turonka abadoktori badufasha biciye kwiri vuriro lisanzwe riri muri association nanje nsanzwe ndi mu membre waryo mbere nka je mbere ntwara conseil d'administration y'iri vuriro nyene nukuvuga hariho nani mavuriro rero ya leta twubatse ku byose bitandukanye ahantu bavuga nko mu Kizunga twarubatse ivuriro ryiza cyane twarubatse ivuriro mu Kigina rimeze neza tuko tubakirindi mu Gasarara twifuza ko rimera nkuko ayabiri ndondaguye ameze kandi mwaramvise ko leta mvyeyi leta nkozi nayo yaciye itwemerera ibindi bitaro hano kugira turonke ibitaro kandi ibitaro bikomeye bizubakwa hano muri komine yacu Inyabiraba hanyene kuri centre kugira ngo mubandanye kwitura abaganga babafashe ibipimo mworoherwe mugira ubuzima bwiza ibyo bitaro bifite na ambulance ku buryo nimba bari umugwayi ava mu Gasara ambulance simba kumutora ikamuzana hano kamushiza abaganga babinonosoye nimba ruva mu Kizunga simba ikamuzana uva mu Kigina simba ikamuzana uva Matari simba ikamuzana kugira ngo tworohereze amagara y'abenegihugu amere neza twipfuza iterambere iryo terambere nta ndishobora gucedera cyo ku magara meza nushaka gukora iterambere uri magoyage ivyo ukunda nushaka gukora iterambere wa mugwaragurika murazi ko amagara ngo namazi aseseka ntibayobore nivyo muzi namwe rero turashimira cyane leta kugo ruhara rukomeye cyane yagize kugira ngo turonke ibitaro ndababwiza ukuri nimba hari ikintu jewe cyari kindagishinga nukubona turonse ibitaro muri komine Inyabiraba mucamona nibi twatanguye gukora ko hari muntu mbere yuko tuba turaronka ingene tuba turafasha bene gihugu mu kuronka abaganga binose badufasha rero leta irinze nayo citwapiye gutyo mu bikoze mu yani makomine reka ndabasabe mu ntiza amashi yanyu dukomera amashi menshi leta nkozi leta kandi mvyeyi muca mwumva koko atari imvugo gusa mugabo ko harimo n'ingiro tuvuze ko ari leta nkozi kandi ikaba leta mvyeyi ni mvyeyi nyene kuko mwumva ko yitaho abayo yitaha bene gihugu ni nkozi kandi kuko mwumva ko igire twubakire ibitaro kaduha na ambulance ruse habaniha nuko rero nizera ko mukanya baza kutubwira babinosoye neza bakatubwira bakadushikiriza mukumva ibimenyetso biranga iyo ngwara mukamenya kandi n'ingene mushobora kwifata muramutse mubibonye ingene naho mushobora kwitura bashobora kubapimira iyo ngwara hanyuma mugaheza mukivuza amaganya kabandanya ameze neza rero tukaba twaregereye abitavye iryo sekeza ryo kwipimisha uwo mugera w'igitigu ari we hepatite baratubwira icatumye baza kwipimisha nico bahamagarira abandi baranyemereje James numvise akamo batubyumva mu mashengero nca ndaza no ku ngwara y'igitigu jewe niyumvira yuko kuko numva mbabara mu mutima ngahema bikanka gaca niyumvira ko wo bari umutima nkaduga bikanka nico gituma rero nacenza kwisuzumisha bari babitubwiye yego jewe mbere mu bisanzwe nari nsanzwe ndi umuntu akurikirana ibi bintu by'ingwara z'ivyaduka na mu bisanzwe naserukira n'iri vuriro ngaha kugira nze ndasasabiriza izo ngwara z'ivyaduka canke izo ngwara izo arizo zose izina ryanje nitwa Irakoze Olivier je nanje nasanzwe nza ngaha ku ivuriro kwipimisha ingwara y'igitigu je navyumvise mukamo bateye camitamo kuza kuko ino ndwara turazi ko ari indwara ikaze nubwo benshi bakunda kuyifata minenegwe umaze kumva ifata abantu barenga 1,335 ni indwara twovuga ati ni ruhonyanganda ngaha ku isi kuko abo bantu ni benshi ni hamwe usanga hari abantu benshi usanga batumviriza ico gitigiri naye handi ho kiyateye ubwoba iyo ndwara rero kuba ifata abantu benshi ntibabimenye ni kibazo gikomeye rero ubwa mbere nambe twobashimira kwa mwashoboye kuza kuduha ikiganiro kugira mushoboye gutera kamo abanyagihugu nabo kugira nabo bashobore guhimiriza abandi baze kuyivuza ino ndwara bakunze kuvuga ko iyo ndwara ifata abantu ahanini bakuze abakiri bato nabo bakijajera cyane
akamo nobatera nuko bomenya yuko iyo ndwara ari indwara umuntu ashobora kwandura mu gihe ariko aravuka. Rero abakiri bato nabo bogerageza cyane kuko bobo bagifise n'ubuzima bworoshe, bagifise ubuzima bworoshe bwo gushobora kwikingira kuko abagikeneye na vyinshi mu buzima. Rero mu gihe yikingiye akiri muto biranamufasha ko yatabigwara vyinshi biba biramujamwo kugira ngo anyaruke no gukira. Mu gihe naho ashoboye kugwara igitigu kiri mu bwoko bwa B, naho nyene yogerageza akaza arafata imifufahazo akaraba ko yoraba akamara nka kabiri kugira arabe ko baramara nka kabiri, canke ku bantu nabo bagwaye igitigu ca C canke C nabo bogerageza kwegera abaganga hakiri kare bakabarosa imiti kuko naco n'igitigu gikira. Hama nk'impanuro twoha abantu kugira ngo bagerageze kwikingira iyo ndwara, nka cyane cyane ugwaruka hari igihe gwijeje arango ni indwara z'abantu bakuze, mugabo nago gomenya yuko ariko rubangamiwe gushika no musi. Ibigeragezo byinshi biruzananiramwo kuko turavye nk'akarorero nko kwandukira guca mu bintu by'imibonano mpuzabitsina, ivyo navyo ni ibintu vyononera cyane ugwaruka kandi navyo mu gwaruka biturimwo cyane. Rero nabo bogerageza bakaraba uburyo boza barikingira. Abari ku rutonde rwo kwipimisha bakaba bashika 120 bakaba bari banyotewe kumenya ingene amagara yabo yifashe mu gihe bari bahejeje kuronswa inyigisho z'ukungene iyo ndwara y'igitigu ariyo hepatite ifata.